Bakunzi ba Kaze FM reka ngenda baramutse ndabaheni kaze mu kiganiro mvura kiganiro umenyereye kibabwira ibitandukanye ku magara y'abantu ni kiganiro mushikirizwa na Lohita Flavia kitegetse bandi kumwe na muganga Tanya reka abaramutse urakoze cyane Lohita ndaburamukije cyane abakunzi b'ikiganiro mvura kuri no munsi nababwiye ko ari kiganiro umenyereye gisanzwe kwabwira ku magara y'abantu ico twumenya haba ku ngwara canke ku magara muri rusange no musire tuzagaruka ku ngwara yitwa endométriose ariko mu kirundi ntitwava dutora ingene yitwa mugabo muganga araza kugerageza kwica ijya nino atusigura ico cyo endométriose ariko mumenye yuko ari ingwara ifata abakenyezi canke abigeme rero mu kanyisase cyo twinjira mu donido y'ikiganiro cacu narimeje kubabwira yuko tugira tuganire kuri endométriose reka muganga Tanya banza tubwira endométriose ni iki ni ingwara imeze gute bariko baratwumviriza batahura iki bumvise ikintu citwa endométriose naho tutashoboye kugishira mu kirundi urakoze cyane Lohita ingwara yitwa endométriose ni ingwara ifata abakenyezi ubundi hari ukuntu igitereko gikoze hari ukuntu imibiri y'umuntu ibikoze ku buryo umubiri wose ufise ahantu reka ndabaye nk'akarorero ubona ku rukoba dufise umubiri ushaka kwirabura ariko nk'uburavye nko mu kanwa nk'uburavye nko ku matama hari umubiri ushaka kwera murabona ko umubiri uri ngaha inyuma ku kiganza utandukanye n'uri indani mu kiganza umubiri uri indani mu zuru sikomeze nk'umubiri uri inyuma mu zuru ni nk'uko rero nico kimwe nka umubiri uri ku rurimi sijo mu mubiri urahandi rero itufise ukuntu organe yose gimba cyose cyo mu mubiri gifise umubiri utunganije ubufasha gukora igikorwa iyo organe ico gihimba catunganirijwe rero igitereko gifise ukuntu gitunganye igitereko kimeze nk'isaho iyo saho ikabigizwe n'imibiri itandukanye indani hakaba harimwo amagufa harimo amagufa indani harimwo imitsi ituma igitereko kiba kininiya canke kiba gitoya imitsi ituma igitereko caguka canke kiba gitoya bivanye nuko umuntu yibongenze canke umuntu atibugenze indani rero muri iyo saho indani agakushe k'indani kagizwe na kabiri kitwa endométre ako kabiri kitwa endométre kageranye no gaha mu kanwa umuntu ikarabye mu biro mu kanwa nako ni nkuko ho bari agasaho agafisa kabiri indani ako kabiri rero gafise ukuntu gaza karahinduka gahinduka kubera iyo hagiyemwo umwana mu nda ako kabiri niko gaheza kakamatana n'isimbizo y'umwana niko kamatana n'isimbizo y'umwana kugira umwana ashobore gukuriraho neza rero ako kabiri kubera gafise ariko gakora kajiro gutunganya ahantu umwana akurira gafite ukuntu kaza karahinduka bivanye n'ukuntu umukobwa agira yo n'amaraso canke atari mu maraso nk'akarorero imbere y'uko ubona amaraso iyo umukobwa cyangwa umukenyezi yagiye mu gasamu inyuma yaho gato muri ca gice ca kabiri dusigura igice ca kabiri co mu kwezi ako kabiri endométre kayamera nk'akabaye kaniniya karaba kaniniya kagatangwa kujamwo imisi myinshi kugira kitegure yuko hazoja mu rubuto kugira kitegure yuko nk'ahantu hagiye kuzoja umwana iyo rero bishitse ugasanga umwana wasamye imbanyi umwana ashaza aho hantu hateguwe hagiyemo imitsi myinshi hatanguye kwiyubaka umubiri mushasha urubuto rugahava rukajamo umwana agakurirayo hameze neza iyo rero naho umuntu atatwaye imbanyi ni hahandi ushobona aho hantu hacasubira gusambuka ni hamwe ucubona umukobwa agiye mu maraso turamaze kubona yuko iyo umukobwa agiye mu maraso ntihaza amaraso gusa haza n'utuntu tumeze nk'ibinyamanyama tuntu tumeze nk'ibinyamanyama nako kabiri kaba kari katanguye kwiyubaka ariko ubundi ata mwana yagiyeyo rero kabiri kitwa endométre hariho ingwara ihurisha kugasanga ntikari mu gitereko gusa ubundi ako kabiri kaja mu gitereko gusa kuko kajiro gutunganya ahantu umwana ashikira kandi na kabiri kari sensible ku nkabuzo na kabiri iyo inkabuze ziduze z'umukenyezi nako ni kaca kaba kaniniya inkabuzo zigabanutse kakaba gatoya kuko urumva kajejwe gutegura umwana rero kaduga bivanye n'inkabuzo donc na kabiri gakorana n'inkabuzo iyo rero ako kabiri kagiye ahandi hantu
atari mu gitereko biratera ikibazo kuko wumve nk'undabaye nk'akarorero uwo mubiri urashobora kuja kuya dusaho amavera dusaho tw'imbuto z'umugore iyo kagiye mu isaho z'imbuto z'umugore urumva hageze yuko uri mu kurigereza iminsi yo kuja mu maraso kwa navuze ko ari sensible ku nkabuzo kaca gatera naho ne kaba kaniniya kandi kakababaza kujya umukobwa ababara ari agira aje mu maraso akubera ariko harasambuka niko naho handi hose aca babara hakubabara gusa hamwe mu nda atera babara aho hantu hose hari umubiri rero hariho ahantu henshi uwo mubiri ushobora kuja atari ariko niyo ngwara bita endométriose none muri ico gihe ni ikintu uba waravukanye ni ibintu biza ukuze bigenda gute endométriose ni ingwara batangura kugwara itangura kubonekeza cyane gutanga kuja mu maraso kuko urumva imbere yo kuja mu maraso ntavyo ubona kuko ntihaba hari umuntu uratangura kuba munini ngo utere ikibazo bakunda kuyibona cyane imbere yo kuja mu maraso ntiushobora kubona yuko hari ikibazo kiriko kiraza yego muri ico gihe usivye kuribwa hari ibindi bimenyetso biza watubwiye ko ntubukibabara mu nda gusa urababara n'ahandi ni ibimenyetso vyo kuribwa nka kurya uri mu gihe c'amaraso canke ugira ujeyo gusa nivyo bimenyetso vya endométriose ibimenyetso bikunda kuboneka nkuko nababwiye harimo kubabara cyane ugira ubona amaraso ugasanga nturi kubabara mu gitereko gusa ari kubabara ahantu hose hashobora kuba haragiye uwo mubiri urashobora hari n'abantu usanga ufite ibimenyetso biza bivanye n'ahantu uwo mubiri wagiye nk'akarorero dufate nk'uwo mubiri wagiye mu tuge dusaho tujamwo umukoyo muri vesi uca usanga umuntu hageze ko waja mu maraso ababara cyane ariko araja ku mukoyo agasanga ni hari karabiribwa cyane nimba uwo mubiri wagiye muri hagiye mu mara usanga uwo mukobwa ababara cyane gose hageze ko aja mu mara hari igihe nawe ushobora gusanga uwo mubiri wagiye mu gitsina c'umugore ushobora gusanga naho ababara gose iyo ariko arakora imibonano mpuzabitsina kubitumwe nuko hariyo umubiri utategerezwa kuba uhari hariho rero nkuko twavuga ngo amaka extreme ibintu igihe ho umuntu aba aremvye gose usanga yagiye n'ahandi hantu atatekereye igitereko mu mahaha birashika gakeya ugasanga yagiye n'ahandi hantu none nshaka kumenya nuvuga gute kugira mubone mu buvuzi ati uwo mubiri wagiye aha mubigenza gute ino mu Burundi mbega ni ikintu bashobora gupima bakabona babipima gute ikibazo ca mbere aho kigorana ni kumenyera gupima ivyo bintu kuko kenshi uja kubabara iyo hageze kuja mu maraso rero hari abantu benshi batamenya gutandukanya mbega ndiko mbabara bisanzwe kubera ndiko hageze ko nja mu maraso cyane ndiko mbabara ububabare burarenze ntibisanzwe rero kumenya gutandukanya ububabare burenze n'ububabare buto buto niho hantu nico kibazo ca mbere kugira umve ko ushobora kuja kwa muganga kuko hariho abababara abakaribwa ariko ugasanga ni ibintu bisanzwe cyo ugasanga byateye n'ikindi kibazo ariko hari undi muntu ko kubona ko ababara gose birenze kubona ko ababara gose birenze rero ahantu hambere hagoranira ni kumenya ati ububabare ntibusanzwe ndakenera kuja kwa muganga niho hambere hagoye kuko hariho n'abantu benshi bavuga ngo uri kurigirisha ntibibonye n'uribwa canke kumenya ati mbega byo kuriga ni jewe vyanse ko nihanganira babaye canke biko birarenga rero ariko ico cambere nico kimenyetso gikunda kuza kuribwa cyane harenzeho kuribwa cyane amaze gushika kwa muganga ntivyoroshe gushoka utora ko ari ingwara agwaye kuko urumva bisaba ubuhinga bisaba hari n'igihe usanga bikenera yuko kugira babone neza aho hantu uwo mubiri uri bisaba ko barinda kumubaga umurwayi kugira bashobore kubona neza aho ikibazo kiri ariko ko ubuhinga bugenda buratera imbere hariho ibintu bishobora kwerekana yuko ati bari ko bakubwira nk'ipimo bakabona ko hariho ikibazo gitewe nuko uwo mubiri wagiye ahandi hantu
numva mu Burundi n'ibintu bishobora kuvugwa caye bigatogwa ego birashobora gutogwa ariko bisaba kandi endométriose navuga ko ari nk'indwara ni indwara batora ko babanje gukurikirana hari indwara uyu muntu urwaye rimwe umuntu ashoka avuga ati wowe ufise indwara ariko hariho n'indwara kugira umuntu yitore bisaba yuko ufise umuganga umwe asanga ari karagukurikirana nuko atakandi karo ndiko ndabona ngaha anye ariko nuko hariho igihe ushobora gusanga ari bisaba kuja kwa muganga rimwe akavuga kuko umva nk'ubu urababara ugiye uri kuraribwa biragoye ko umuganga ubunyene acashika avuga ngo iyi ni indwara ufise ni endométriose oya kenshi usanga abanza gukora mwindi bibazo bishobora kwibonekeza bisanzwe amaze kwikuramo uko ugenda urivuza ku muganga ntihagenda akavuga ati kumbure ni ya ndwara ni iyi sinzi yuko mwaba muri kumurageza kwitahura kuko umva iyo uri kuravura nk'umuganga hariho ukuntu ukurikiza mu gutangura kwiyumvira indwara nk'uko hariho indwara udashoka ariyo ya mbere utangurirako navuga ati reka turanasuvure gutya byanse tugerageze ikindi byanse dusubire tugerageza bisaba ubuhinga buhanitse rero ikibazo c'ugira usanga ugenda ku muganga umwe vyanka ukagenda ku wundi vyanka ukagenda ku wundi vyanka ukagenda ku wundi ukarusanga biriko biratera ikibazo none twavuga Tanya bafa ama facteur de risque nayo ari associé n'iyo ndwara niko ntabona ingene no bavuga ama facteur de risque mu Kirundi ni bande bakarigwa ego ni nabani bande kubera ikibo abantu bakunda gukarigwa n'indwara ya endométriose ni kenshi usanga ari abantu basanga bifise mu muryango ugasanga mu muryango iwanyu musanga muyifise hariho nk'umwe mama wawe canke uwo muvukana yarwaye endométriose uwo niwe mugwi wa mbere w'abantu bakunda gukarigwa n'iyo ndwara kurusha abandi iyo rero ufise umuntu uzi ko mu muryango wanyu yarwaye endométriose ni vyiza yuko ushobora nawe ubonye ubabara birenze abandi ni vyiza yuko ushobora kwivuza ica kabiri naho ni abantu bakunda kuva gose kuva cane iyo uri mu maraso nawe usanga ari abantu bashaka gukarigwa nayo endométriose hashobora kuza endométriose nubwo abantu ubundi hayo urugero ushobora kuraba yuko ushobora kuraba amaraso uva muga hari gibona ko uva amaraso menshi kurusha abandi uri kurana n'abandi n'abandi ukabona yuko kangahe uhindura ikotegisi ari kenshi kurusha abandi apana kubera yuzura gose kubona ko amaraso ari menshi cyane ikindi kintu naco n'imyaka kenshi iza ku bana ku bakobwa bakiri bato marikino myaka 20 bageze gusama kenshi nibo ushobora gusanga bafite endométriose kenshi kera bamaze gusama atakibazo bigeze ukora biragoye kenshi ni gake iza gushasha ataye wari ufise kuvukiriko urarondera gusama ikindi kintu naco ni abantu bafise ikibazo c'uko ubundi yugiye mu maraso asohoka hariho abantu mugabo bagira ikibazo yuko atera aja mu matrompe ugasanga bayita kugira menstruation rétrograde no kuvuga ni twofata amaraso ke tubona turi mu butinya nka twafata nk'agasaho agenda asohoka hanze mugasanga afite utuntu tudutiyo duca hejuru ariko bita tugatuzana imbuto ugasanga kenshi ahora ducamwo ugasanga navyo ne biratera ikibazo ikindi kibazo bikunda kindi kintu abandi bantu bakarigwa n'abantu bafise urugezo ruri hejuru cyane nka uzitwa estrogene kurusha abandi nabo hari ubundi mugwi n'abantu basanga bafise ibibazo immunitaire no kuvuga basanga bafise ibibazo bijanye n'abasida b'umubiri bidatunganye hariho indwara zikunda kuza bita nk'amamaladi auto-immune no kuvuga ni ingoro usanga umubiri wenyine urwanya umubiri wawe ugasanga waratumye umwe mu mubiri wo mu gitereko wononekara ikindi n'abantu basanga bafise ibindi bibazo bijanye na uterus kuko ibitereko bitameze
neza biri ubwoko bwinshi haba nshobora gusanga basanga bafite izindi ndwara zifatanye n'igitereko ugasanga igitereko cawe kiritunye igitereko cawe kiciciyemo imico ibiri igitereko cawe kirimo macroison kirimo indani harimo siko novuga ibintu bifatanya canke bitandukanya indani mu gitereko gutyo n'ibindi ugasanga iyo endométriose yaje mu mugwi umwe wibazo igitereko cawe gisanzwe gifise tumvise vraiment abantu bakarigwa cane hari ikintu kinangaje ngo amaraso adasohoka nibaza yuko biteye ubwoba cane none muri ico gihe uvyumva gute katari karasohoka ndazi ubu ufise sensation yiye kuribwa cane hariho abantu ushobora gusanga bafite n'ikibazo cyo ngasanga hakorera nk'iyo iterose iri kuri zone nuko ni igitereko gifise ugasanga harimo nzi ko navuga ngo nk'agasaho gagabura hari igihande kimwe kidasohoka amaraso adasohoka neza birababaza cyane hariho n'undi mugwi ni ingwara zishika gake cyane ushobora gusanga mu bwinjiriro bw'igitsina ciwe hugaye pe ubundi umukobwa akiri sugi bavuga yuko hajya mu bwinjiriro bw'igitsina haba hugaye mugabo haba hatoboye nubwo haba hugaye haba hatoboye gato ku buryo amaraso arashobora gusohoka bisanzwe ariko hariho nabo bishibuka ugasanga harugaye pe ntihanatoboye na gatoya aho baragira ingorane nini ugasanga niyo gihagaze ko haja mu maraso amaraso ntasohoka none amatraitement nuvuga kuvura ivyo vya endométriose canke gufasha uri kara babara muri ico gihe ni izihe amatraitement ahari ya endométriose abarayaye biba bimeze gute kuvura endométriose ni ikintu kigoye kuko ikibazo kunda kuza nuko icambere ni abantu nk'abo kenshi baragira ikibazo cyo gusama baragira ikibazo cyo gusama ugasanga kubera uwo mubiri uri ahantu hatariho ugasanga biragoranye gusama ikindi kibazo nuko urumva uwo mubiri uri ahandi umva navuze ko mu mubiri wo mu gitereko ni umubiri ugenda uraba muniniya bivanye n'amahormone igihe amahormone ari makeya hariho amahormone nka progesterone ituma uwo mubiri utera uba muniniya rero nk'akarorero fate nk'uwo mubiri twavuze iri nko mu matrompe muri tugiye dusaho dutwara imbuto harashobora kuba bushe umvira ikintu cambere gifasha d'abord hariho gukuraho ububabare kuko urumva birababaza gose cyane bisaba ko umuntu ugabanya ububabare bwiwe igihe ariko arababara nico kintu cambere umuntu ashobora kumufasha kugabanya ububabare iyo ariko araribwa mukamugabaniriza ububabare ivyo biheze undi ca kabiri ni kugabanya amahormone kugira kumbure uwo mubiri ntugume ukura gose ntugume uvyimba cane bivanye naho uri ica gatatu ni kukubaga hari igihe ushobora gusanga aho hantu ubiri uwo mubiri wagiye bashobora kuwubaga bakawukuraho kugira ntugume uba hatera haba hanini ubwo n'undi buryo bashobora kuvura ikindi kintu bashobora gufasha ni kurondera uburyo uwo muntu yibungenga bigoranye hari igihe bishobora kugorana bivanye n'urugezo rwa endométriose afise aho rugera bivanye n'urugorogoro rwa endométriose aho rugera bivanye n'ingene ubuhinga buhari kugira bashobore kumuvura barashobora kumubaga bashobora kukubaga byose biravana yego ikindi kintu naco bashobora gufasha ni nkuko niko ndavuga amahormone gufasha kubalansa amahormone ntagume ari hejuru hariho n'ibindi byo kumukurikirana kumufasha gukurikirana umurwayi ari kugira agumane amagara ameze mu mutwe nimba ari umuntu bitazukunda ko yibungengana gato bagashobora kumufasha hama kuri ico nyene baravuze yuko ubutazoshobora kwiyumwenga bakagerageza kumufasha esko yandi ma consequences ingaruka ziza kwera iyo endométriose ku muntu asanzwe ayifise nizihe ego ingaruka zihari hariho kutitahura cyane ngo nokifuka cyane kuko fatira cyane ngaho iwacu kuko hari abantu benshi batamenya ibikora kubako hariho abantu benshi usanga hari abakobwa benshi usanga bakuze guhera muri secondaire baribwa cyane kuko bakiri batoya baribwa cyane ntamenye ikibazo kiba gihari ingaruka ya mbere ni uko abantu bashobora kubaza ko wigirisha
umva ugasanga hari n'abishura inyishu zitarizo iyo umukobwa ari mu butinyanka ugasanga baramubwira ngo ni wowe wenyine yibwa ni wowe wenyine bishikira inyishu nk'izo ugasanga ntiwigera witahura ntiwigera uriko uriyumvira ntiwigera kumva yuko utahuwe yuko uri kurababara cyangwa ufite ikibazo ugasanga biragutumye wama urumwa umukobwa uhamana amaganya canke wamuzi yuko hageze kuja mu maraso umutima wamuri mu kirere ubundi ubuzima bwo kuja mu maraso ku mukobwa nticategetswe ko ari ikintu kibi ni ikintu cerekane ko umubiri w'umukobwa umeze neza ni ikintu cerekane yuko umukobwa atagwaye umukobwa ameze neza ariko iyo hageze ahantu wama wisanga uri kuraribwa utadisho bivako birababaza ugasanga ntibigeze ubuzima bwawe bwo kuba umwana w'umukobwa ntibigeze uburyohererwa kandi nawe ntutahura ibiri kubera kubako ico ni ikibazo kuko usanga umuntu atari epanui wa muri kurabara wa muri kuraribwa ibintu bitigera bihera hariho n'abakubwira ngo ntaco ngo bizohera n'uwavyara rero fata canke bakaca batubwira ataniya ngo uribwa ngo ari mu maraso ngo niyavyara ngo bizoba vyorosha ni ibintu bisanzwe ngo asha tabwo shima Imana kubabara oya sivyo kuko bivanye cabiguteye none kuko nyimba babitejwe na endométriose ho nyine numva ikibazo kindi nuko ushobora kudatwara imbanyi ingorane rero nuko fata nkuko uragwaye iyo endométriose bakubwiye yuko ngo niwasaba imbanyi ngo bizoca bihera ukasanga niyo mbaye nawe uri kurasama biriko biragorana donc ni ikibazo gikomeye kuko tuheza ngo umenye ngo ingene wifata ingene witunganya donc iyo ni ikibazo ca mbere cyo navuze no kutashobora gutwara imbanyi kuko birababaje iyo umuntu yifuza imbanyi ariko ntibikunda ugasanga hariho n'ibindi kubera hari ibihimba vyagiye birononekara ica gatatu nuko hari igihe uwo mubiri uja iyo endométriose uja mu bihimba bituma bica bigwara gose nk'akarorero igiye nko muri twa dusaho dutwara umukoyo muri vesi birashobora konona aho hantu yagiye vesi ikononekara gose canke yagiye ahandi hantu mu mara hakononekara ugasanga harakurya cane habaye ikibazo donc iyo hantu yagiye ntihononekaye donc aho hantu umubiri wagiye hononekaye ugasanga bisaba yuko bagukora bigatwara uburyo bwinshi bigatwara ubuhinga buteye imbere ugasanga biragoranye mugashaka kumenya mugabo si abagize endométriose bose ntivyakunze ko bibungenga canke ntibikunda canke bivana na stade igezeko oya bivana na stade bivana na type bivana n'ahiri bivana en fait bigira ama facteur menshi fata yuko muri rusange twavuze ko endométriose ari uwo mubiri wo mu gitereko wagiye ahandi bivana ahantu wagiye bivana quantité bivana urugezo bivana n'ibimenyetso ufise hari ibintu vyinshi bigenda birafekta endométriose ubundi endométriose nishira mu wundi mugwi hamwe n'indwara yitwa le syndrome des ovaires polykystiques nayo ni indwara ishaka kumera nk'uko ariko ifata n'abandi bakenzi umva n'ibintu babiri bica kugira ibimenyetso bimwe ariko ugasanga biragoye kuvuga ngo mwese ngo ugwaye endométriose ngo ntuzovyara ntuzogira ikintu biragoye umva bigenda biradependana n'umugwayi kuri ico kintu waruvuze ca syndrome des ovaires polykystiques hariho ni bimwe twumva ngo amakiste y'amaovaire canke bimeze gute ingwara ya syndrome des ovaires polykystiques ni ingwara ituma uzo uragira iyo ubundi muri rusangi iyo buri kwezi umubiri w'umukenyezi urakora imburubuto rumwe sivyo canke zibiri bivanye n'ubushobozi bwawe kuvyara amahasi
rero ugakora kamwe amasaho hariho udusaho twitwa mover udusaho tujeje gutunganya imbuto z'umukenyezi irakora kamwe ako kamwe kakaza kakaja ahabona kakarindira ko usama udasamye kakaheza kagasohoka gutyo rero hari ahantu bishika ugasanga utwo dusaho ntidukora imbuto nko vyategerezwa hagusohora urubuto nta na kimwe gisohoka ahubwo hakaca haza agakiste aho hantu hari kuva urubuto hakaca haba agakiste ni akantu k'agasaho karimwo amazi ukaca biguma gutyo kuno kwezi ntihagira akantu gasohoka hakaza agasaho ukundi kwezi akakantu ho gusohoka aho kokuze ngo kavemo urubuto kagakura gacika agasaho kagakura gacika agakiste kagakura gacika agakiste kagakura gacika agakiste haragera igihe rero amaovere yawe aba yuzuye nk'udukiste twinshi nico gituma bayita amaovere polycystique ahantu biza kumenya ibimenyetso uza kubonera nuko icambere usanga umukobwa aza arasimba amasikle ugasanga arasiba agira amahirwe uku kwezi ntiyabonye amaraso ukundi kwezi ntiyabonye amaraso kuko urumva nta ovulation yabaye donc nta ovulation yabaye nta iyo cycle ntayabayeho ukwa kwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu ukwezi kwa kane kakaca kisohora ukazubona nk'ukwezi harize nk'amezi nk'atanu kayasohotse kabaye neza akaja mu mahega akaca usanga aravuye cane kuko afise nk'ibintu byinshi abayi amaze igihe byariteranye ukaca usanga arava igihe kinini ukaca usanga araribwa cane biza guhurira na endométriose kw'ibimenyetso bimwe nk'ivyo vyo kuribwa ugasanga araribwa cane gose hageze ko aja mu mahega araribwa gose kuko arabona umenga ni ikintu kiba caritekeye ofete umenga n'umubiri we waritekeye umaze igihe akaribwa cane ikindi kimenyetso bikunda kuza bisangiye na endométriose ni kugorana gusama kuko urumva uwo wewe bitandukanye na endométriose kuko endométriose wowe urumva uragira imbuto ariko urumva mu gitereko ufise amahormone yawe atatunganije neza nico nko ku mavuta polycystique kubera ko kuntu imbuto zawe ziterana zirakora buri kwezi haragera igihe usanga biragorana gusama kuko urumva hariho mezi imbuto zitakorwa neza donc biranagorana gusama n'abantu nabone bigorana gusama kuribwa kugorana gusama ikintu kico ciyongera kurumva kuri ku ma ovaire polycystique ushobora ati biratandukanye na endométriose ni koko nuko uturatakaza amasikle ugasanga umaze gatatu amezi 3 utagiye mu maraso ugiye mu maraso ukacuvage igihe c'indwi imwe hama gutyo endométriose hari gishobora no gusanga uja mu marègle régulièrement mugabo ugasanga urafashana mugabo abantu bakunda kugira ovaire polycystique nawe usanga basimbisha ugasanga barasimvye ariko nabone amahormone yabo ntaba atunganije neza none muri ico gihe kuri abo bafise ama ovaire polycystique bobo ntibashobora kuvurwa nk'ibintu bakaguha nk'imiti traitement mara kw'igihe hama bigasubira kuba à la normale bobo du moins ntibafise ama chance yisumbirije gusama par rapport y'abantu bafise endométriose ni nabone baragira ikibazo cya infertilité ariko biravana ikibazo cya infertilité umva bagira ni kubera nabone umva amahormone yabo ntaba atumbereye neza kandi umva bo baragira n'igihe bagira amacycle ovulatoire donc urashobora kuja mu mahera ugasanga mugabo nta rubuto na rumwe bwize rukora neza rero nabone bo nubwo bagira ikibazo cyo kutavyara imiti nabone babaha imiti y'amahormone ibafasha gustimula ibafasha gukabura imbuto zabo bafasha gukabura imbuto zabo kugira izo mbuto zabo zishobore kumera neza gutungana neza nabo bashobora kuronka amahirwe yo gusama nigutahura yuko ingwara nyinshi zifatira mu bibazo byo kuvyara ku bakenyezi harimo ikintu c'amahormone cane c'inkabuzo cane inkabuzo ku mukenyezi zifise inkomezi nyinshi ziratuma ibintu byinshi bihindagurika mu mubiri biratuma umuntu atamera neza nico gituma ufite n'ingwara tubonera iyo amahormone yabaye menshi ntiyabaye makeya rero nawe ni mu miti baguha harimwo imiti ituma hormone zawe zigira balance hormone zawe ziba ziri équilibré
kuko nk'iyihoho kuri amahormone kuri syndrome des ovaires polykystiques haranagira n'igihe usanga umukenyezi afise amahormone y'abagabo menshi yego nkuko tubabivuze ubuherutse igihe twaba tuvuga ibintu vyerekeye amaraso hari igihe twese turafise amahormone y'abagore n'abagabo bose turafise amahormone abagabo bafise n'amahormone abagore bafise twese dufise hamwe twese dufise testosterone tukagira estrogene tukagira progesterone ariko abagabo bafise testosterone nyinshi izo zindi zibiri zikaba ari nkeya abagore nabo dufise estrogene na progesterone nyinshi testosterone ikaba ntoya iyo rero umuntu afise syndrome des ovaires polykystiques hari gushaka gusanga testosterone ziwe ziri hejuru ico bituma bashobora kugira ibimenyetso bimwe bimwe vy'amahormone y'abagabo ari hejuru par exemple bashobora kugira hyperpirosité kugira ubwoya bwinshi bashobora kugira ubwanwa hari abagore basanga bagize ubwanwa ariko ntibisigura ko abagore bose basiga nk'abafise amahormone polykystiques ntibisigura ko bose ashobora kugira ubwanwa ashobora kugira pirosite ukabona ko afise ubwoya bwinshi ku mubiri canke ngaho kugikiriza navyo ni nimwe mu bimenyetso ushobora kubona ko umukenyezi ashobora kuba afise ama-ovaires polykystiques ikindi kintu naco ashobora kubona nuko kuko ari ibintu ikibazo c'amahormone birashobora no kugira diabete ashobora kubakarira kurusha abandi kuko harimo kugira ibiro vyinshi murabizi ko twamaze kuvuga ko amahormone y'abagore batera bagira ibiro vyinshi donc plus bagira ibiro vyinshi birashobora gutuma bashobora kugira diabete yego kuri ivyo bintu nyene naho twaciye tuja mu kindi mugabe bigomba gusa na endométriose hama bajya nabo bavuga yuko nk'umuntu yagize kyste gusa kyste ya ovaire ikaza nka rimwe ikagaruka mbega bo bimeze gute sico kimwe nk'iyo yindi bavuze bitandukanye gute oya kyste imwe ashaka kuza kuko raison X ikaza ikagenda ari ibintu bisanzwe ariko iyi ngwara yo n'ubuse amakyste menshi donc ama-ovaire yawe nuko tukurondera amafoto tukerekana ariko polycystique abakwiriye abari twinshi bafoto itaho gasoho kawe k'ama-ovaire kaba karimo udukiste tutubure twinshi none uwo yagize kyste ke nkimwe est-ce que ntari expose cyane kutavagira izo iyo polycystique ingwara si imwe okay ingwara gutuma ugira kyste imwe donc physiopathologie ingwara gutuma ugira kyste kimwe si iyo ngwara ituma ugira utwo tukiste twinshi mu mubiri none muri ico gihe tanya ufise endométriose canke ufise hari ushobora gusanga aciye yiyumva muri iyo syndrome des ovaires polykystiques est-ce que yitware gute akora iki yivuze nyimba atarivuza atumberehe nyene umugide urumva ikimenyetso nibaze ko abantu benshi bashogira nimenyetso bibiri hariho kuribwa gose birenze ica kabiri ni kugwegana gusama ica mbere kuri bizo kuriga birenze ni kuri numva umenga no hanura umuntu wese ariga birenze kutabifata mirenego nkuvuga ngo ni wabose baribwa canke yibonye umuntu mu kibano aringa birenze ndira kwifata mirenego ashobora kuba ari endométriose ashobora kuba ari ovaire polycystique ashobora kuba ari ibindi bibazo byinshi ariko ntitwumva umenga umuntu ariko arigirisha n'abandi abakobwa bose bariga bari mu maregle ariko aribwa cyane c'est pas normal ko umukobwa ari mu maregle aribwa ku buryo siba ku ishuri c'est pas normal ko umukobwa ari mu maregle aribwa ibintu byose ku buryo niyafashe imiti umenga ntaki ngumva ngo je misi yose ngo birazwi yuko ngiye mu mahiga bajana kwa muganga mpaka bantera urushinge ça c'est pas normal avyategetswe ko ikimenyetso cerekana ko hari uwo mukobwa afise ikibazo akeneye kuvugwa rero ntitubifate nk'ibintu bisanzwe ni ibintu byo kwitwararika ukaja kumuvuza bakamukurikirana ica kabiri naco ni iyo umuntu afise ikibazo cyo gusama nukuri ni vyiza kwivuza hariho abantu benshi bagira ikibazo cyo gusama ugasanga urarindira imyaka imbere kuja kwivuza hari navuga ngo Imana izoduha umwana aho bishakira nivyo Imana niyo itanga umwana Imana yihezagira ugatanga umwana ko hariho n'abakomeye bataronka umwana ariko Imana nibwo itanga umwana niba ari itanga umwana irafasha yasha n'ukorera mu baganga bahagufasha iyo ufise ikibazo ugashobora kwivuza ukivuza kare ikindi kintu naco nuko numva umenga nuko haje abakobwa n'abagore kugira amasuivi médical uri umukobwa ntutaranindira ko utarongorwa bishobotse rimwe ukaja ku muginekologue akakuvura
ukamubaza ibibazo byose ufise akabwira ecography akarakurabira ko ibintu byose bimeze neza kuko hari ingwara nyinshi tutamenya kandi ari vyiza ko tuzimenya kandi ari ibintu ushobora gusanga biza birakwimpacta ikindi naco noguhereza ko nuko nohimiriza abakobwa n'abakenyezi kumenya imibiri yabo kumenya ingene amahormone akora kuri bo kuko izi ngwara zose twavuze ikintu zihurira ko zose ni amahormone atari bien balance amahormone agenda arahindagurika ayo mahormone adahindagurika usanga arashobora kuafekta ingene urukoba arabishobora kuafekta urukoba ingene usa ingene urukoba ibiro vyawe ugasanga uri munini rwose kubera ikibazo c'amahormone ugasanga umurare yawe hamisi ubushavuye rwose hamisi ubiryohero rwose higitaho imizinda kubera amahormone rero ni ikintu kigoye kumenya natwe turaganga ari gusanga utabura imetiza neza ariko ni muri gwa mugo kugenda uramenya umubiri wawe menya umubiri wawe umenye utijewe ushobikene ufata agakarne kuko tijewe ufata ati mu kwezi nimba nja mu ma règle après 31 jours cyangwa 30 jours nkagira calendrier kavuga kuwa mbere mu gatondo niyumva gute ndafise morale kuwa kabiri udashizemo ibintu byose bishoboka vyagiye biragushikira ngo vyose wiyumva gute ndiko ndaribwa mu nda sindiko ndaribwa ndamenetse umutwe mfise urukoba gumye ko hari igihe ushobora no kumva ko mfise urukoba gumye kandi ari kurugije mahega si urukoba gumye mbega sindigwa mu mugongo mbega vyemezwe kwindura bimenya kugira ushobora ati aha hari ikibazo kimeze uki nkunda ndebereza nk'akarorero hariho nk'abakobwa kubera iyo canke abagore kwere iyo balance y'amahormone tameze neza usanga baguma ufungura gose ugasanga ivyo biri gutera kuvyibuha ukavuga ati bwabundi ndi muri minsi kana kandi je ndiko ndafungura gutya mbe ngo no kwitwara gute na cane cane rero kuri bimeze ukimenya neza biragufasha hageze gutandukanya ivyaro canke hageze kwibaruka cyo gutwara imbanyi biragufasha cyane numva biri plus facile nko ku muntu aba nko mu gisagara canke ko tuba dusanga ama application mu telefone ubu unyagufasha ibintu bitandukanye hama wa mwana nawe ari hariya nawe yitware gute aho tukabara twumva iradishika hose ego hari utuntu tudede basigaye bakora bamara kuboko usanga urakora akadede kariko hari utudede bambara iyo twerekana iminsi yo mu butinyanka fata ukora akadede kafise utubuto tugatubuye utudede agakobo gafise utudede 28 sivyo 28 tugira dutanu tube twera ututanu tube dutukura utundi tube twera ivyo tukoreka iminsi yawe ya cycle hama uzura kambara rero ku munsi uzura ucushanga hamushiraka akanyonyetso kakwereka hugeze ku munsi urigeza imbere karakwibutsa ati okay uno munsi meze gutyo uri kurakaraba kakadede uno munsi meze gutyo hama gafata agakayi gasanzwe n'ikaramu ukavyandikamo uno munsi meze gutyo ugateba ukazuramenyera bukibuka ukavuga ati buriya naribwa cane ndi muri no minsi ikica hindutse ndi muri no minsi gutyo Tanya reka ndagushimire cane murakoze cyane rero reka tubashimire namwe bwe mwakurikiranye kino kiganiro ca mvura cuno munsi twako turavuga kuri endométriose munsi ibitari bike kuri kuvyo muganga Tani yadusiguriye atwangira umwe wese kumvise kino kiganiro canke kuzi umugenzi wase ico kibazo ashaka kugimusangiza kugira ngo yivuze kare kandi yaduhaye n'impanuro nziza nk'umukobwa cyangwa umukenyezi twitwararike kumenya imibiri yacu tunote ico cyose tubona kitagenda neza kugira ngo dushobore kuja gusigura ku muganga wumva yene umeze ntuzave tuja kuregreta par après rero cari kiganiro mwashikijwe na Lorita Flavia kitegetse twakumwe na Tanya tubipfurize rero kubandanya mumviza Kazoza FM naho gutaha Kazoza FM, be your own boss.